Kino kiganiro umugambi w'igihugu ujejwe gutanga incanco watunganije kubamenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru bitandukanye kugira ngo bano batubere abunganizi mu kubandanya duhimiriza bene igihugu ku kamaro k'incanco no vyiza abana beza bagakura muri izo ncanco bagakura bafise amagara meza hanyuma bamaze kugira mu bigero bagaheza nabo bakagira ico bamariye igihugu cabo nabone bakagira ico bimariye kuko urumva amagara abibakundiye kubera kuko bakoranye ubuzima bwiza ahanini kandi biba bivuye ku ncanco nk'uko muri make dukeneye yuko amajwi ashika kure ku buryo umwenegihugu wese ahatumbereye yumva yuko nawe bimuraje ishinga ko umwana yaba uwiwe yaba umubanyi yaba uwo basenga hamwe batuye hamwe bose baba bararonse incanco zitegekanijwe kandi ku mwanya wo kugira ngo bashobore kuba bakingiwe bikwiye kandi bashobore no gukingirana hagati yabo ico bita immunité collective mu rurimi rw'igifaransa. Ibiharuro byo mu mwaka uheze bigereranije n'ivyo tugeze ko mu gice c'umwaka w'2022 ku rucanco rutangwa ku mezi 3 n'igice umwaka uheze twari tugeze ku bice 87 rero ubu unye mu gice c'umwaka nukuvuga ku mpera z'ukwezi kwa gatandatu 2022 turi kuri urwo rugezo nyene rwa 87 ico twita pentavalent tour. Hanyuma ku rucanco rutangwa ku mezi 18 nukuvuga ku mwaka n'igice rwa rucanco rukinga ingwara y'agasama na rubeole mu mwaka uheze twari turi ku bice 79 ariko ubu unye ku mezi 6 aheze muri umwaka wa 2022 turi ku 85%. Ivyo ndabwiye n'ivyo umwana yahejeje urucanco rwose. Hanyuma kuri urwo rwa kabiri rwo ku mezi 18 nyene mu mwaka uheze twahejeje turi ku 80 ubu naho igice gushika ku mezi 6 aheze turi ku 86. Ivyo biharuro muri ko murabiraba wohava wibaza yuko turiko turakora ku murindi ushimishije ariko ntikibuza yuko tuguma duhimiriza kuko ni igice c'umwaka turasigaje yande amezi 6 no kugira ngo ego kumbure abaforoma abakozi bo mu bitaro batanga izo ncanco babandanye bakora kugira ngo abana bose baronke incanco tuzogere guheza umwaka bya 90% tuba dukeneye yuko umwaka uhera twashikanye tubishikane mu ncanco zose no kubana baronse incanco zose ico twita enfant complètement vacciné. Rero tuguma duhimiriza nibyo tubashaka ko kugira ngo mubandanye mudufasha gushikana icwi kure bose nabo bana bita aba zero dose nukuvuga abana batigeze baronga urucanco na rumwe nabone baheze bagende babajane ku mavuriro babaheze izo ncanco bataronse. Twagomba kwibutsa abavyeyi yuko n'umwana amaze kurenza umwaka n'igice nimba hariho incanco ataronse ntace abirekerana gutyo ahubwo niyegere amavuriro nibegere amavuriro abegereye kuko mu mugambi w'igihugu ujejwe gutanga incanco turasubira tugaha incanco abana batashoboye kuzironswa ku mwanya wari warategekanijwe guhera ku mezi 18 umwaka n'igice gushika ku mezi 23 kuvuga imyaka 2 kubura mu kwezi kumwe abo bana barashobora kuronsa incanco. Hariho icigwa cakozwe muri mu 2018 mu mpera z'uwo mwaka cerekanye yuko mu Burundi hariho abana bataronsa incanco zose nkuko bitegekanijwe. Hariho ibituma bimwe byabonetse nko kuba kumbure baragiye ku mavuriro ntibakirwe neza kuba batamenye yuko hariho incanco zindi zitangwa umwaka umaze kurenga
kuba kumbure batabiha agaciro gakwiriye canke no kwibagira. Bamwe baravuze ko bashobora kwibagira ugasanga umwana ntibamujanye ku mwanya wari utegekanijwe kuja gucanjwa. Hanyuma rero biraboneka kandi yuko hariho n'amadini amwe abayoboke bayo ibintu byo gucandagisha abana batabiha agaciro. Muti rero abo nabo muzobashikira gute? Twebwe mu mugambi w'igihugu ujejwe gucandaga tubandanya duhimiriza abenegihugu bumve yuko urucanco rutegerezwa guhabwa umwana uwo ari we wese kuko ni uburenganzira bwiwe. Hanyuma kandi uretse yuko urucanco rumutuma agira amagara meza, akazogira ico yimarira akamarira n'igihugu ciwe ikintu gikomeye. Biratuma kandi uwo mwana acandazwe nawe aheza agakingira abandi iyo bacandazwe ku rugero rumwe begeranye, ico bita immunité collective. Rero abo bayoboke b'amadini amwe batumva ivy'incanco, numva yuko tubandanya mu mugambi w'igihugu n'ubundi tubahimiriza duciye kuba abaduserukira mu ntara z'ubuvuzi, mu burere bw'ubuvuzi, mu mavuriro mato ndetse no kubaremesha kiyago, no kuvuga bajya abantu nyene basanzwe babana ku mitumba. Ubu ho turiko turiyumvira yuko dusaba n'abajejwe intwaro duhereye kuri bajya bo ku rwego rwo ku mutumba nyene, abanyumba kumi, abatwara imitumba, yuko nabone twoza turabitura kugira ngo badufashe guhimiriza no gukaburira abo bantu kwitaba incanco. Twaragiye na kure turiyumvira kandi yuko n'abajejwe amashengero nabone twobasaba kumbure ico umuremesha kiyago yavuze, nyumba kumi yavuze, utwara akarere k'ubuvuzi canke intara, wa muntu ntiyumve kumbure ko asanzwe ayoboka iryo dini, kumbure umunyedini umurongoye mw'ishengero yogira ico avuze bishobora kugira ico bihinduye. Ivyo rero twaravyiyumviriye, turategura n'agatabu kasigura neza ico umwe wese yokora ku rwego rwiwe, ico twitse cadre de redevabilité communautaire, kabatumirira kumva yuko ivyo bintu gucandaga abana ari gikorwa nabone bogira gwabo. Ego iyo redevabilité communautaire ikahaba duhereye ku mutumba tugashika no ku rwego rw'igihugu muri ministère de la santé publique.